mu gihe igice ca mbere ca VBL2025 kiriko kirerekeza ku musozo hari ibihe bikomeye cyane umuntu akwiye kugaruka ko muri VBL ya 2025. Imbere yuko nza kugaruka ku byaranze urukino rwa Remesha Basketball Club na Dinamo Basketball Club, munyemere mbanze ndagucire kuri bimwe mu byaranze igice ca mbere ca VBL2025 naho kitararangira. Musi wa mbere wagaragayemo amanota agira ku majana 978 yinjijwe n'imigwi yose yitabiriye VBL2025. Kigaragara kandi havuzwe ibihe bikomeye cyane mu rukino rwahuza umugwi URUNANI na Dinamo Basketball Club aho rwari rutekanijwe kwigenekezo rya 15 ntwarante 2025 maze biza kurangira urukino rubaye igihe cy'isaha 9 naho rutarangiye kubera imvura nyinshi yaguye mu gisagara ca Bujumbura. Urukino rwabonetsemwo ikosa rikomeye cyane ku ruhande rw'umugwi wa Dinamo Basketball Club kuko warenze ku itegeko rya VBL rivuga yuko umugwi wose ukina VBL2025 utemerewe kurenza abanyamahanga bagera kuri 5 maze batatu karibo baje mu kibuga, mu gihe umugwi wa Dinamo Basketball Club kuri uwo musi wowo wihenze ugashiramwo abakinyi bagera kuri 4: Etienne, Mark, Nyemeke ndetse n'uwo bita Cuma Totono were mu gihe umukinyi wa gatanu yari umurundi yari Rishari. Umugwi URUNANI wanditse amakete umenyesha Febabu ivyabereye kwico kugoro ivyabaye kugoro rukino, ariko Febabu nayiza kwishura ibamenyesha yuko kugoro rukino atabwo bashobora kurufata nk'urukino rwabaye kuko iyo ruza kurangira ariho bari kubiha agaciro ibyanditswe no mugwi URUNANI, ariko kubera rwabaye urukino rwegejwe imbere byabaye ngombwa ko urukino ruzoca rukinwa kwigenekerezo rya 13 kwezi kwa 4 mwaka 2025. Nimunyemerere ngaruke kandi kubyaranze VBL nerekeza ku rukino rwahoze umugwi wa Resipol na Remesha Basketball Club. Urukino rwakinywe umugwi wa Remesha Basketball Club utaratsindwa urukino na rumwe, maze abafana b'URUNANI n'abadinamo bishira hamwe bashigikira umugwi wa Resipol Basketball Club. Ubukeye bwaho habaye urukino rw'injana mugabo aho umugwi wa Remesha Basketball Club wakina n'umugwi wa Dinamo Basketball Club ku kibuga Departement. Abakunzi b'URUNANI bari nyuma y'umugwi wa Remesha mu buryo bukomeye cyane, ndetse ubu rukino ibice bitatu byago karta zitatu zikaba zarangiye umugwi wa Remesha ari wo uri imbere, mu gihe karta ya kane umugwi wa Dinamo Basketball Club waje kwigaranzura umugwi wa Remesha Basketball Club aho wanatsinze amanota agira kuri 69. Abantu bagarutswe ko cyane mu urwo rukino n'umukinyi Jo Giber nije imbere Cuma Toto, ndetse hakagaruka ko n'umukinyi Gasongo yavuzwe muri defense kuko yaramaze imisi atari karakina, ndetse bakavuga yuko yigenje neza mu rukino bivanye nuko umugwi wa Remesha yawubujije gutsinda amanota menshi mu buryo bugaragara cyane kuri defense yiwe nziza cyane. Reka munyemerere ngaruke kuri bimwe mu bihe byaranze ugo rukino, ariko imbere ko ndabigaruka ko ni munyemerere ngaruke ku kandi kantu kagaragaye muri kino gice cyambere ca VBL aho urukino rwa Gym Kana n'umugwi wa Remesha Basketball Club nago nyene rutarangiye kubera ikiyo cyamenetse hariko haraba ugo rukino aho umukinyi wa Remesha Basketball Club yarakubise denke kuri ugo rukino nago nyene ukabagwa y'urukino rwegejwe imbere. Mu gihe kurundi ruhande icyagaragaye muri VBL 2025 nibura rya sonorisation ku kibuga ca Departement aho beshi bagenda bibaza ati ese no kwirengagiza kwa Febabu ku nkino zimwe. Mu gihe kandi hari abakinyi bigaragaje, ni munyemerere ndabacishe muri bimwe mu bihe byaranze igihe ca mbere ca VBL n'umunezero wagaragaye ku ico kibuga igihe hariko hakinwa urukino rwa Remesha n'umugwi wa Dinamo Basketball Club. Mayuko umukinyi nije imbere Jo Giber yari yagaragaye nk'umukinyi yitwaye neza cyane mu rukino, ndetse banavuye ku kibuga ngo mutazira ngo Dangerman nije imbere Jo Giber. Reka dukurikirane ibihe byaranze ugo rukino ndetse n'inyuma y'ugo rukino uko byari byifashe kuri Departement.
Grand joueur. Félicitations. Congratulations bro. Félicitations. Kaini twamubonye. Kaini. Chamor Andri. Grand joueur Burundi. Kaini di Burundi. Le team manager. Bizo zasema